kaze ku radio y'u Burundi uno munsi nkuko tudasanzwe tubigira twagiye mu banyagihugu tuza turabaza ibibazo n'abantu duhura tukaba ngaha tukaba turi kumwe n'umushinga ntahe none go mushinga ntahe bakwitande jewe sindi umushinga ntahe umushinga ntahe nibiki umushinga ntahe n'umugabo oya umugabo n'umugabo je nsigurira umushinga ntahe niki mushinga ntahe bisiguriki okay reka tugire dukori mwebwe nimugenda muhamagara abantu n'amazina mutazi cyo asigura buriya no mushinga ntahe urya no mushinga ntahe uriya yarashinze ntahe bisiguriki sigurira okay basi ga mushinga ntahe bakwitande ku kazina nkaba nitwa MATARAZOKWAKA MATARAZOKWAKA ego ninde yajimije yazimijwe n'abantu nka bamwebwe mugenda murahamagara abantu mutazi amazina mutazi n'icyo asigura okay hama rero ikibazo ca mbere tugomba kubaza uno munsi ni iyihe mpamvu ya mbere ituma abantu bubakanye batandukana ico bitwa mu Congereza divorce? Impamvu ya mbere jewe mbona ituma abantu batandukana nuko baba barongoranye kuko kurongorana niyo ngorane kuko iyo mutarongoranye ntuzoja gukwahukana n'umuntu mutarongoranye. So impamvu ya mbere ituma abantu bagira batandukana, impamvu ya mbere ituma abantu batandukana nuko baba barongoranye ubwa mbere na mbere. Iyo niyo mpamvu ya mbere ihari. Abana mureke kurongorana mubihagarike. Okay, nkuko rero mumbishije ngo impamvu ya mbere ituma abantu batandukana ngo nuko barongorana, ngo rero ni kubiheba. Ikibazo ca kabiri naco niki ni yihe mpamvu ya mbere ituma abakobwa canke abakenyezi bakororinda? Kuri icyo kibazo naho mbega urashigikira kubijanye no gukororinda? Okay, murakoze muntunge. Impamvu ya mbere jewe mbona abakobwa bakororinda nuko baba bazitwaye. Iyo abakobwa badatwaye inda urumva ntanda zizoba ziriho zo gukorora. Impamvu ya mbere rero yo gukororinda nuko umukobwa aba yayitwaye, bahagarike kuzitwara. Hanyuma kubijanye naho no kugira gukorora urabishigikiye? Ndabashigikira nije nazibateye, ndazibashigikira nkane nibagende bahamagara bazibateye babibashigikiremo. Okay, rero umushinga ntahe kibazo ca gatatu niki ubiravye neza ku ruhande rwawe ni kihe kintu ca mbere ngira kamaro mu buzima? Ego murakoze. Je uko ndabibona ikintu ca mbere mu buzima ngira kamaro gusumba ibindi nukubaho kugira ubuzima, kuko iyo udafise ubuzima urumva nta kindi kiba kihari. Kugira ubuzima kuba muzima nico kintu ca mbere ngira kamaro mu buzima uko ndabibona. Okay, ego ikibazo ca kane nacyo niki washaka kubiki ukiri umwana canke nikihe kintu wipfuza kuba ukiri umwana? Jewe gikiga mu wa mbere nipfuza kuzoba umuyaga. Kuba umuyaga yego. Kubera iki nipfuza kuzoba umuyaga? Kubera ko nta muntu numwe yashobora kumbona kandi umuyaga ushobora kuja hariho hose ukananezereza abantu. Murakoze. So ikibazo kigira gatano ni iki? Ego. Hagati ya Loriro, Fizo, Kidumu, Satbi hamwe na Mukombozi ukunda mwonde? Jewe nkunda Kidumu cyo kuvomesha amazi. Oya aya mazina yose navuze na y'abaririnzi. Ntabonzi jewe ntabonzi abo bantu bose bavuze kweri barabavuza ku maradi. Carabavuza. Oya je ntabo mora numva ariko ndibaze Kidumu nico ciza. Ego. Ikibazo cy'indwi cy'uno munsi ni yihe ndirimbo ukunda mu ndirimbo zose? Indirimbo nkunda gusumvya izindi ni Bugari. Nindi yayiririmba? Indirimbo nije nayanditse nkaba narayikorinze nkaba ndindiriye kwisohora, nkaba ngomba gusaba abantu mwese ko mwoyirindirana igishika. Kuko muvyumva ari mu misazo hava sohora indirimbo. Yego. Reka tubandanye n'ibibazo byacu. Ikibazo c'umunani ni kihe gihimba c'umubiri kiri important mu Congereza kuno bivuga? Gifise akamaro. Gifise akamaro kuri ibindi bihimba by'umubiri byose. Cyo ni kibazo ciza cyane n'abadokiteri bama bagisigura nabi.
jewe uko ndabibona ingohe nizo ngira akamaro ku mubiri gusumvya ibindi bintu byose. Sigura neza. Okay, iyo umuntu adafise ingohe aba impumyi. Ubaye impumyi naho uratambuka ugatambukira mu kinogo ukagwa ukavuna izosi ubuzima bukarangira ukaba rapfuye. Ya nivyo kabisa. Ikibazo cy'icenda ni iki? Hagati y'akanyabu n'imbwa ukunda iki? Ewe jewe ndagusavye ureke kumbaza ibibazo bitagira umutwe n'amaguru. Jewe sindi muzungu yabimbwa akayabu ntumbaze. Okay, so ikibazo ca nyuma cy'uno munsi tugiye kubaza uno mushinga ntahe wacu ni iki ngiye? Ndi mushinga ntahe. Nitwa Matarazokwaka. Muratubabarira. Matarazokwaka. Ikibazo ca nyuma tugiye kubaza uno munsi ni iki ngiki? Ni yihe ngwara ibangamira abantu? Kuriko ni yihe ngwara ibangamira abantu kuriko izindi ngwara zose? Ego ico ni kibazo ciza cyane. Ingwara jewe mbona ibangamira abantu gusumbya izindi ni ingwara y'ikubesha. Abantu bahagarike kubesha kuko abantu bahagaritse kubesha niho tuzogira ubuzima bwiza. Matarazokwaka, reka tugushimire cyane gose kuba wemeye kuganira natwe. Okay, murakibazo. Kubasa ko mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu mukunda cyane gose Kanyoni. Ubwo rero tubasezere naho ubutaha. Kumbe umumenyesha makuru. Ndumumenyesha makuru. Nuko atamakuru wamenyeshe. Wewe urumenyesha makuru wamenyesha makuru ya. Mwebwe niho namba ndababwira. Reka kugenda muri hamaga mwita amazina mutazi n'icyo. Nimumenyesha makuru. Bwira oya hewe. Mumbwire umumenyesha makuru bisigura iki? Bisigura umuntu amenye ingo canga nyaruka. Je bakwigije kwishuri biye. Murabona? Mwiriwe mwese ku banywanyi bisamirizi y'u Burundi n'umunsi twagarutse kubaza ibibazo umushinga ntahe wacu Matarazokwaka. Sindi mushinga ntahe nitwa Matarazokwaka. Nta kibazo. Mu kibazo ca mbere ni iki ngiki? Kuva isi iremwa ni yuhe muntu amaze kwica abantu benshi ku isi? Iyo bari Osama bin Laden, Hitler canke leta ya Amerika? Ego jewe uko ndabibona umwicanyi amaze kwica abantu benshi gusumbya abandi ni Gahini. Ego Gahini n'uyu. Gahini ugiye gusoma muri Bibiliya Imana yaremye Adamu na Eva, sivyo? Hanyuma bavyara abana b'abahungu babiri, Abeli na Gahini. Gahini yica Abeli. Kiriya gihe hari abantu bane bonyene ku isi, abantu bane. Bisigura yuko yishe ibice 25% kwijana by'abantu bari ku isi. So Gahini azokoma ari we mwicanyi wa mbere ku isi. Okay. Ikibazo ca kabiri naco ni ego. Abarundi dufise imigenzo yo gukwa. Mbega urabishigikira? Jewe ibintu byo gukwa ntavyushigikira na gato. Kubera ugiye kuraba biriya bintu n'urudandazwa. Gute sigura neza? Okay, dufata karorero iyo ugiye mu ibotike uragenda ugatora ikintu ushobora kugisohokana utarisha amahera. Iyo ugiye guka umukobwa ntushobora kugenda ukamukura mu rugo utarisha amahera. Kandi abantu babigize urudandazwa, hari abantu usanga bavyaye ubwana 12 bw'ubukobwa ugasanga buri mwaka bariko bakwa ugasanga mu minsi bafise ama business ukimvira ayo mahera bayakuye. Babigize urudandazwa je bijya bintu navyoshigikirana gato. Ikibazo ca gatatu naco ni ego. Kubera iki abahungu bashobora kuresha abakobwa ariko abakobwa ntibaresha abahungu? ariko wewe uba mwisi yahega nahe? Abakobwa basigaye baresha abahungu usanga barongorwa ku bakobwa. Urumva ivyo si kibazo. Ikibazo ca kane naco ni iki? Ego. Umuziki w'iki gihe mubona gute? Jewe uko ndabibona umuziki w'iki gihe nta kigenda kuko abaririmbyi bose bagomba kurimba nk'aba Nigeria, ni ibintu bishisha kandi ntibiri na creative, ntibabishira mu kwiyumvira. Nta kuntu abantu bose bagomba kurimba nk'aba Nigeria. Urumva abarundi bazoca bahinduka aba Nigeria, abatanzania bahinduka aba Nigeria, abanyarwanda bahinduka aba Nigeria itsinda. Abaraperi wabona gute? Joko ndabibona hari ubwoko bubiri bw'abaraperi. Hari ubwoko bubiri, hari abaraperi aba b'abanyamerika barapa kubijanye no gushurashura, bakarapa kubijanye no kunywa urumogi, bakarapa kubijanye no gufita amahera menshi. Hanyuma hakabaho abaraperi dusanzwe dufise mu Burundi bakubwira ingorane ziri mu isi, bakagenda bakazidondora zose ariko ntibaguha umuti w'izo ngorane. Umuntu akaza akakubwira ingorane ziri mu isi ukamenga wowe nturi mu isi. Ukaza kandi ukambwira ingorane ziri mu isi ukamenga je simba mu isi. N'abaraperi nta kigenda.
hanyuma bajya baririmbyi nabo bagira imiziki bita reggae sinzi ko maze kubyumva bajya batipe nimubareke bibereho urujya n'urumogi gusa yego okay hanyuma hariho abandi baririmbyi nabo sindi kubatuma abantu baririmba indirimbo z'Imana wabona gute abantu baririmba indirimbo z'Imana babigize urudandazwa jewe mumbwire ku bisiki iremwa aho ijambo ry'Imana rigurishwa umuririmbi kumva ngo ndafise concert ngo kwinjira zo bara $50 amadolari 50 kumva ijambo ry'Imana na Bibiliya basiye bazidandaza amahera ibi bintu byose n'urudandazwa nta kigenda ikibazo cya gatanu naco niki yego urabona twebwe turabarundi nivyo mbega uburundi bisigura iki Uburundi ijambo Burundi jewe ko ndabibona abantu benshi tugenda twibwira ngo turabarundi ariko ntuzi nico Burundi bisigura jewe ko ndabibona Burundi ni funyafunyo Burundi bisigura uko babandi utuvuze byaba ububi n'ibyiza dutwaza ingumu je niko ndabibona ikibazo cya gatandatu naco niki yego tubazi yuko leta ya Amerika yemereye abantu b'abageyi kugira bashobore gutora mbega we ku bintu bijanye n'abageyi ubibona gute abageyi nabo nabaki abageyi na bantu usanga uzosanga umugabo yifuza umugabo cyangwa umugore yifuza umugore ivyo biraba asha birabaho kabisa ikindi kibazo c'indwi naco niki yego ingorane ziri mu Burundi uzibona gute canke ubona twozitorera umuti gute okay abantu tubona ibintu kwinshi cyo ndabibona murazi ko bavuga ngo Uburundi niwo mutima wa Afrika sivyo kandi murazi yuko iyo umuntu akomeretse ku mubiri hariho hose haba ku mutwe canke ku mano ububabare ubwumvirahe umuvira mu mutima wawe sivyo kandi murazi iyo umutima uhagaritse gutera umuntu abapfuye jewe uko ndabibona ingorane ziri mu Burundi si z'abarundi nuko Afrika irimo ingorane ububabare bwose tukabwumvirahe mu mutima wa Afrika ariwo Burundi ariko nimba koko murazi umutima rimwe na rimwe uragwara nimba koko umutima ubishi tukagwara akaba ari ingorane z'abarundi koko umutima ntushobora gutora umubiri ntuzoronka amahoro umutima udatorewe inyishu mu yandi majambo Uburundi butagize amahoro Afrika ntizokwigera ironka amahoro niko ndabibona nivyo kabisa yego hanyuma ikibazo c'umunani niki ninde yishe Yesu Kristo jewe sinzi cyo narindi Muhammad umubona gute Muhammad ujya abantu b'abayisilamu bakurikira jewe uzi n'inkuru ese nemera yuko nujya mu jama yabayeho kabisa sinzi kujya mu jama yabayeho ntubyemeye sinzi kabisa ikibazo ca nyuma na nyuma cy'uno munsi niki uno munsi ni umunsi w'abarundi wo kwikukira ni ubuhe butumwa woha abarundi canke kila muntu wese wese ariko araturorera muri aka kanya jewe ko ndabibona ubutumwa nobwira abarundi n'abandi bantu bose cyane cyane abarundi nuko twokunda Burundi tureke kugaya Burundi tureke kugaya ikirundi tureke kwigaya twebwe ubwacu ubwo ugiye kubiraba Uburundi bwaremwe n'Imana urumva kandi abantu benshi twebwe turizera ko Imana ibaho so iyo ukuragaye Burundi ubutuka nturi kuratuka Burundi urukutuka Imana yaburemye mureke kugaya Burundi mu bukunde kuko hari impamvu Imana yatumye uvukira hariya muri kiriya gihugu urumva Imana yaduhaye buriya butaka tubwishimire tubeho nk'abandi bantu tureke kubugaya kuko iyo tubugaye tuba turiko tugaya Imana yaburemye je niko ndabibona yego nakoze matarazokwaka reka tugushimire cyane gose ku nyishu maze kuduha aha natwe reka twibandanyirize n'ivyaha ariko no rindira gato wa musi waraje ntiwambwiye amakuru nta na kimwe wamenyesheje ngo umumenyeshe amakuru no musi biri gute uno musi makuru natwe kumenyerera yo kukubaza ibibazo rero gira umunsi mwiza matarazokwaka yego turagushimiye cyane gose ko wemeye ko tuganira nawe uno munsi nta kibazo so nkuko uno munsi rero tuje kubaza ibibazo nka bijya bakunda kubaza muri tumaraniro ndibazo uracura amaze kurimba kita iganire cha tumaraniro ngego ndabizi urabizi nta kibazo so ikibazo ca mbere niki umugore wa so wawe bamwitande umugore wa papa yego umugore wa papa ni mukase ni mukase wanje si mukase wanje n'umugore wa papa nawe nini umugore wa so wawe ni mama wawe ego nani mama n'umugore wa papa mama n'umugore wa papa okay ikibazo ca kabiri naco ni
iyo uravye ku zuba rirakumena amaso sivyo Ego. so ni gute woriraba utipfuza ikintu na kimwe kugira ntirikumena amaso Iyo ndavye ku zuba rimena amaso Yeah. ariko noriraba gute ritamenya amaso muga sinivuga ikintu na kimwe noja mu mazi mu mazi ni noja mu giti oh yeah none inyishu ni ya okay ico wokora ego urayifotora hamwe ugafata irya pica ukarira izuba so ufata ifoto hanyuma yeah okay ikindi kibazo icya gatatu naco ni Gregory yabyaye abana babiri ego hanyuma hageze ku wa gatatu avuka ari kimuga kubera iki yavyaye abana babiri wa gatatu avuka ari kimuga ego jewe nibaza yuko uwo mugore wa Gregory yaciye atangura kunywa inzoga agifise inda y'uwo mwana agira gatatu oh yeah okay basi muka Gregory yaraguye igihe yari afise iyo mbanyi inyishu ni yavutse uko nyene yavutse uko nyene yavutse uko nyene n'umukamera man ariko aratwega yavutse uko nyene kandi sha niko ubuzima bumeze sivyo none icya kane ni ego imodoka yagenze ibirometero 50 hanyuma irahagarara umushoferi aravamo kubera iki imodoka yari yapfuye none kubera iki shoferi yari yageze aho yaragiye okay wewe uri kurambaza ibibazo vyishirera kandi akubwira reka nanje ndakubaza ko wigize umunyabwenge ufashe amazi ukayavanga n'amata ukuramo iki ufashe amazi ukayavanga n'amata yego sinzi kabisa amatazirano amatazirano kandi yabikubwiye nta numwe wabikuye he nje navyiyumvire ni wavyiyumvire amatazirano ikibazo ca gatandatu ni iki ego inkoko yataye magi 10 hanyuma hageze igihe cyo kuvuka havuka imiswi 8 yonyene none aho yandi magabiri yabaye iki je nibaza yuko ayo magabiri yoba imiswi yaravutse ikirapfa niko ndabibona none biri gute aya magabiri bayariye taratangura kuyabundikira bene yo baciye bari yabiri taratangura kuyabundikira bafise umuno okay ikindi kibazo ikibazo c'indwi ni ego abarundi n'abanyarwanda dusangiye iki abarundi n'abanyarwanda dusangiye ikintu turasangiye umurundi twese dufise umurundi mwe naha ku maguru cyo wagitoye ntibahita ku munyarwanda bahita ku murundi ikibazo c'8 ari naco ca nyuma ni iki ego intama yabwiye impene ati atasiyo kumpenera ego mbega imbwa yabwiye iki akayabu imbwa yabwiye akayabo ati atasiyo no kumira wabitoye kabisa okay none gashimwe kari maraniro ngo batanga ubushimwe nta gashimwe mfise unyonone umwanya wanje kubaho nicarenga hano kuja guteka twariko turahanahana amajambo yayo uri kurambaza ibibazo bimena umutwe hana sukura tugenda atana kimwe mpaye ewe ukorera ku radio yahe kanana jewe wowe yosamiriza ukorera ko badatanga ubushimwe niya samiriza y'u Burundi okay that's it so warariye we kandi mwe muri babandi mu gibiturire bohaye abanyagihugu twenti gibiturire baraduturimba mu maso mbisiranegirira kaze kwisamiriza y'u Burundi uno munsi twagarutse kubaza MATARAZOKWAKA ibindi bibazo sivyo MATARAZOKWAKA makuru y'imisi ni meza alright so ikibazo ca mbere cy'uno munsi ni ego ni kubera iki twebwe abanyafrika twama twacerewe mu bintu byose icambere na mbere honyine urihenze ducererwa muri byose abanyafrika ntitwigera ducererwa kurya ica kabiri naco gucererwa biri mu mico yacu mu migenzo yacu urumva rero iyo udacerewe uri urakunyura akaranga uri kuronona akaranga n'imico dusanzwe dufise kandi urazi nuko n'abaperezida ugiye kuraba abaperezida bacu bamu bacerewe umuperezida bakamugenera imyaka 2 agatwara imyaka 200 so biri mu mico n'imigenzo uri kubaho kwacu na kamere zacu niko twimereye niko biri nje kabisa ikibazo ca kabiri naco niki ego urizera yuko ari icaha
umuhungu iyo umuhungu n'umukobwa bahujije ibitsina batararongorana yani bataragira mariage. Ico ni ikibazo ciza cyane kandi abantu benshi barakunze kugitahura nabi, ntibasobanukiwe kuko twebwe nk'abakristo sivyo Bibiliya ivuga ngo iyo umaze kwiyumvira kwicuza kwiyumvira dufata ubonye umukobwa ukamwiyumvamo umutima ukamwifuza icyaha ubuza wagikoze. Mandi majambo rero hari abakobwa bagenda bavuga canke abahungu ngo je nta muhungu arankorakora ngo nta mukobwa arankorakora ngo rero je ndi umumarayika ngo ndi umweranda ariko ngo ni suki ariko mu kwiyumvira kwabo ari maraya baza barabikoze kuko birivuga ati umaze kumubona ukamwifuza basi icyaha kiba cakore. Urumva rero umva benshi ni maraya mu mitwe zabo ntabyo bazi bagenda bigisha ngo nisugi batari sugi. Icya kabiri naco guhuza ibitsina si icaha ariko bivana no igihe mu bihujijemo itari icaha kuko babivuze mu gihe mu bihuje mutaragira mariage urumva ico ni icaha ariko mu gihe mu bihuje mwana akoze ari umugore wawe yaho birumvikana kabisa. Ikibazo cya gatatu cy'uno munsi ni iki? Biraboneka yuko iyo umugore n'umugabo bamaze igihe kinini batoranye haragera igihe ishika bari bafitaniye rigahera yani ugasanga biri boring, ugasanga umugabo yaraba umugore akamubona ntamubonamo ikintu na kimwe umugore yaraba umugabo ntamubonamo ikintu na kimwe ugasanga bafise ubuzima burambiranye ugasanga bafise ubuzima burambiranye none ibyo bintu biva kuki? Icyo ni ikibazo cyiza cyane uko ndabibona ingorane hari nuko iyo umuhungu yashimye umukobwa ugasanga ashimye umukobwa bakunda indya zimwe bakunda inkino zimwe bumviriza imiziki imwe baraba amafilm amwe ugasanga ibintu byose bakunda ibintu bisa. Iyo niyo ngorane kuko uno munsi jewe rero ndi umugabo namaze kurongora hava ku kazi nzi ko acumbiye ubugari ugasanga ni ibintu ntangura kumenya nka byatanza gusanga yakoze ibi ati ndazi ko akunda ibi ariko aho niho iki bijya byo kuba boring bitangura kuza bigatangura kuza ugasanga umuntu murarambiranye. So je uko ndabibona rongora umuntu mudasanga ikintu na kimwe ku buryo hamwe uva ku kazi bibaza yuko yacumbye ubugari ugasanga yatetse umuceri uvuga ati ati sije mbona ejo buraje ndahide yatetse wibaza yuko yakuguriye amapantaro ugasanga yaguze amaji wibaza yuko agutwaye kuraba ifilm ugasanga mugiye mu Burundi ahandi hantu uvuga ati umuntu rongora umuntu mudasanga ikintu na kimwe uburyo mwigana ugenda uriga ikintu gishasha buri munsi amuvuga ati ugenda kugira muvuga ati sije mbona ejo haraye kugira ndabivyatso ibyo kabisa ibyo biratamba. Ikibazo cya kane nacyo ni iki? Kubera iki ababyeyi b'abarundi cyangwa ababyeyi bacu in general badakunda gusomana cyangwa babwire abana babo yuko babakunda? Ibyo bintu biva kuki? Reka nagisha ndakubaza ikibazo kubona ababyeyi bawe basomanye ukungura iki mu buzima bwawe? Nta na kimwe. Iyo ni ingorane abantu benshi bafise bagomba kwigira abazungu bakagomba kugira uraza abazungu babona abana babo I love you ndagukunda buri munota buri segonda buri saha amajambo ntaca amaze na gato ibikorwa ivyo bigira akamaro. Hanyuma ikindi kubijanye no gusoma abantu bigirisha ngo umuntu agusomye bakwereka ko agukunda ababyeyi bacu ntibasomana ariko ntukihende yuko badakundana kuko usanga ababyeyi bacu bamaranye imyaka 50 birirwa baragwana ariko ukabona umumama ashobora gusiga umupapa ngo aragiye bakamanikira ibihe byose urumva ni urukundo. Hanyuma mbega we uzi gute ko badasomana mu gihe aba atari ubizi gute ko badasomana? Atere iyo tudahari usanga babijamwe nyine basomana ntawe ubizi. Hanyuma ikindi kuvuga ntacyo bimaze ariko gukora ibikorwa nibyo byerekana urukundo. Urumva mu ncamake ibikorwa ukora nibyo byereka umuntu yuko umukunda. Ubwira umuntu ngo ndagukunda amajambo umusuko kw'amajambo berekana ibikorwa nibyo ngirakamaro mu Cyongereza nibyo kabisa. Hanyuma ikibazo cya gatanu ni iki nacyo? Uno munsi reka tugaruke kuri cya kibazo cy'abageyi sivyo? Nene wewe ubivuga hiki ku bijyanye n'abagore bipfuza abagore cyangwa abagabo bipfuza abagabo kubera mu gihe giheze ntacyo wishyuye. So twashaka uno munsi tubwire ukuntu ubibona
Juko ndabibona no guhinyisha imwe gusa. Nimba uri umugay, cyangwa uri umulesbian, uri umugabo ugashaka umugabo, uri umugore ugashaka umugore. No guhanura yuko nimba uri muri Amerika ntuje muri Afrika. Ibyo gusa no kugiye. Ya. Tumba muri Afrika ugiye n'ibindi bintu. Baragucana n'ukuri. Okay. Alright. Okay, so ikibazo cya nyuma nyonto cyo kubaza cuno munsi ni. Ego. Mbega wewe urafise abo muvukana? Ego, tuvukana turi abana batatu. Jewe nije ndifura, Matarazokwaka, hanyuma unkurikira yitwa Matarazomyeka, hanyuma agakurikira Matarazozi. Okay, Matarazokwaka. Ego. Reka dushimire cyane gose ko washoboye kwishura ibibazo twakubajije no munsi. Okay, sa ku banyanyi bisamirizi y'u Burundi uno munsi mwari kumwe n'umunyamakuru Kanyoni Barishimana, ugire umunsi mwiza.